zitandatu zirenze ku minota 10 hano musi za Radio Magara Times FM akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru no twatuyashikirizwa na Richard Ndayizigiye. Reka ndakuramutse Richard nongenda guha kaze mu makuru y'uno musi. Ndakuramukije Armere ndabaramukije mwebwe mwese muri ko mutega amatwi ibiganiro vya Radio Magara Times FM. Kaze mu makuru y'uno musi nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ngo akanyamuneza nako ngo ni kenshi aho ni ku barovyi basanzwe barobera mu mweha w'amagara aho bariko bararonka umwembu mwiza kuko bari bamaze iminsi bifumbereje. Ibura ry'inkwi ni kimwe mu bisanzwe bitera ikibazo mwirangurwa ry'ibikorwa vya bamwe na cyane abakora imikate n'amandazi narijya ari byo bisanzwe batungiye imiryango yabo. Mu buhinga bw'ivyuma ni ciza ja mu kanya idonido ryayo makuru. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Nongeye kubaha ikaze mu makuru y'uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 2026 Munyonyo mwaka wa 2019. Akanyamuneza ngo ni kenshi aho ni ku barovyi basanzwe barobera ku mweha w'amagara aho bariko bararonka umwembu mwiza kuko bari bamaze iminsi bifumbereje, ariko uyu munsi Imana ikaba yabateturuye. Munezero Inosa ni umwe asanzwe aroba aratuganiriza akanatugaragariza akanyamuneza afise. Reka tumukurikire. Uno munsi Imana yahejagiye atimbuka kagenze neza, twasubye kuba nk'ibu bibiri kibobo amanusu n'amadobo n'ababu ubundi ko byari bimaze iminsi. Uno munsi byahindutse siko byari biri, twaronse umwimbu mukeyi. Uno munsi hari ameze neza kuruta iyo yindi minsi yari irenganye. Umwimbu wari hino munsi kabisa barasumye baronse two basumba. Shinezire cyane nuko uno munsi inzara nari ifise nari maraye iminsi bisa nuko uno munsi tindaronse cyo fungura. Imbazo ko mutwo fungura n'umuryango wanjye ko fungura. Igezwe kunezerwa kuvuga uko mbona ati yari hari muri iyo minsi heje irahindutse. Ibura ry'inkwi ni kimwe mu bisanzwe bitera ikibazo mwirangurwa ry'ibikorwa bimwe vya bamwe na cyane abasanzwe bakora imikate n'amandazi narijya ari byo bisanzwe bibatungiye imiryango yabo, kandi ngo baranabura abakozi babizigirwa bashobora kubibafasha kuko batobishobora ubwabo bonyene. Ndi kumwe nayo Stariko ni umwe asanzwe akora imikate, reka nawe atubwira uko bimeze. Umukate nkakora amandazi abantu kese bama bayakunda bayakenera, akazi ndakubahiriza ndakamaze ko igihe kinini ndagakora kuko kamfasa kantunganiriza utwanze utwo nkeneye kuko niko kantunze ko ndonderamwe ico nkeneye cyari cyo cyose. Ikibazo nkunda kugira n'ikibazo c'inkwi iyo mbuzuru kwibirangora kugira ndawoce ndawuhise neza bikangora. Ico kibazo nkunda kugira kubura inkwi nta ikibazo bakunda kugira mu gihe babaze kurondera bakawubura nazenda babara nkateseka nkagira ikibazo ko nazara ko kazi naze kurangura gukora cyatumwe no kwera nabuze inkwi bakaza kumbaza umukate nkawubura uwonda bahere nkumva ko ndazinsigaranye ibibazo. Ndifuza ukuntu ukoma naronse inkwi nkaronka n'umuntu wanyungane ko mpahenda gakora ndumwe nkumaze igihe ndondera umuntu wasura kunyunganira ngo amfase nkamubura. Nabo naronse nabo nabantu b'ingyarya bo busoma bakaza bivana ku kazi bonye ko ndaze sinomwirukana ko yaze kurondera ikimwunganira ikimufasa, ariko kuri bivanye n'ubu bwabo nabo bitokanye n'amakosa yiwabo yababonetse ko bakaca bomoka bapfa ku kazi. Iyi ni neyo nkuru turangirije ko amakuru y'uno munsi, ariko ko badusamiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Akanyamuneza ngo ni kenshi aho niko barovyi basanzwe barobera ku mweha w'amagara aho bariko bararonka umwimbu mwiza kuko bari bamaze iminsi bifumbereje. Ibura ry'inkwi ni kimwe mu bisanzwe bitera ikibazo mwirangurwa ry'imirimo ya bamwe na cyane abasanzwe bakora imikate n'amandazi narijya ariko kazi kari kabatungiye imiryango. Reka nshimire mwebwe mwese mwashoboye gufata kanya ko kutwumviriza. Nshimire n'uruganda rwa Radio Magara Times FM rwashoboye kudutorokaniriza ano makuru. Sino kwirengagiza gushimira ciza cyane yari mu buhinga bw'ivyuma. Richard Ndayizigiye cyane ko ndabashikiriza naho butaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.